Romantic Sound ni imwe muri app igiye kuza y'umuririmbyi Abubakar Karume Bizimana ari we SB je ku yindi ntambwe idasanzwe muri Buja Flava. Ni igihe kinini ya umusore aterekana ibikorwa vyiwe, ariko kuri ubu akaba aje. Twese twatanguye kumenya mu mwaka wa 2010 ubwo uno musore ava mu Kanyosha yatanguye kwigaragaza, yerekana impano yiwe, impano yari yatanguye kuba yibonekeza mu mwaka wa 2006 ariko iza kwibonekeza neza na neza mu mwaka wa 2010. Hanyuma urugendo rwiwe rwa muzika rutangura gufata iyindi nzira, rutangura gufata iyindi ntera, Imana nayo irahezagira imushyira kuri kimwe mu bikorwa bidasanzwe. Kuri ubu afise album zibiri. Album ya mbere inkuru y'ukuri muzi ko ari indirimbo yamufashije cyane kumenyekana, imufasha kubaka izina mu buryo budasanzwe mu Barundi ndetse no hanze yayo. Iyi album yarigizwe n'indirimbo zidasanzwe kandi indirimbo zitari nke, yatumye abarundi benshi biyumvamo umuziki indundi, ari nako izina rya SB ryatanguye kwandikwa mu mitima ya benshi. Kuri ubu SB mu mwaka wa 2016 yazanye ikindi gikorwa, album igira kabiri, album yitwa Iwacu nayo yarimo indirimbo tuvuga yuko zari ku rugero ruhanitse, rugero rwo ku yindi ntambwe. Narya ino myaka ya 2013 yarangwa n'umudiho wa Afrobeat, aho benshi mwagiye muryoherwa n'uburyohe bwa Too Much n'izindi ndirimbo, ariko zigatwagwa n'indirimbo yo mu mudiho wa R&B, nayo akaba ari indirimbo yitwa Iwacu. Ino ndirimbo rero yaje yigaragaza yuko ari indirimbo y'ibihe byose gushika kuri ubu, akaba ari indirimbo igitwara izina SB Satellite. Ubu asa n'uwahinduye, avuga ati ndi SB gusa, Satellite di Burundi yaje n'ikindi gikorwa, mini album canke album ntoya yitwa Romantic Sound, akaba ariyo titre canke umutwe wa app agiye gusohora neza neza mu kwezi kwa 11 inyuma y'imisi mikeya. Ni app rero twavuga yuko yakoze, ndetse bamwe n'abandi bakaba bemeza yuko igizwe n'indirimbo indwi zigiye kuba ziza kuri ino mini album canke album ntoyi, atari album nyene bikwiye, ni mini album canke urukurikirane rw'indirimbo mu buryo kenshi na kenshi bw'amajwi, rugira kane ruzoba rusohotse uno muri SB azoba kandi aruri urukurikirane rwa mbere akoze inyuma yuko ashinze irebo yiwe nshasha, nayo akaba atari yindi, akaba ari Empire Avenue. Kuri ubu rero SB ni umwe mu baririmbyi twavuga yuko ariko araza neza, ariko kandi yerekana impano yiwe idakeneye kuzima, akaba agenda abigaragaza, ndetse kuri ubu akaba yerekana yuko imbere hiwe akeneye kuhacira inzira bivanye naho yavuye niyo koko aba ariko yerekeza. Kuri ubu rero mugiye kuba mwitega igikorwa kidasanzwe ndetse n'ibikorwa bidasanzwe biri kuri iyi app canke mini album izoba nkuko nakubwiye iri ku izina rya title yitwa Romantic Sound. Ni mu mezi rero makeya gusa, ariko kandi twakwibagira kuvuga yuko ibikorwa vyiwe kuri ubu muri Buja Flava bisa nk'ivyafashe iyindi ntera, aho ivy'amabifu bisa n'ivyabaye birashigwa ku ruhande, akaba rero atanguye kuba bagaragazanya urukundo. Nta muntu n'umwe atoreka kuba abishima inyuma yuko indirimbo Closer ya Lolilo
ndetse na Kidumu yagaragayemwo abana canke aba Queen Video bavuye muri Empire Avenue, naho s'abandi akaba ari Miss Erica ndetse n'umufasha wa Sadbi ariwe Bernice Ingabire. Iri ni iteka ridasanzwe ndetse rikerekana yuko music y'u Burundi ifise aho yavuye, ifise ivyo yagiye iracamwo, ariko ibi bakaba bakeneye kubishyira ku ruhande bagafata iyindi nzira. Mu mwaka wa 2018 nta n'umwe yoreka kubavuga canke ngo twihoze igihe Sadbi yaha ukuboko Roriro akanka kugufata. Roriro akandika ati sishobora guha ukuboko abantu b'indyarya, unafiki, watu ambao wana unafiki. Hiki ni kitu kikubwa ambacho wanakieleza kwamba wamebadilisha. Iki ni nzira iraje kandi yerekana yuko ibintu vyahindutse, ahubwo bagiye gufata inzira yo nyayo mu muziki, inzira yo gufatanya no gufadikanya, bagafata iyindi nzira bakibagira ivyahise, ahubwo hagafata iyindi nzira yerekana yuko nkuko bama bavuga ati turi kumwe twese birashoboka. Ire ni inzira nziza, inzira iraje yerekana yuko umuziki w'u Burundi ugiye gufata iyindi ntera muri ino game, ndetse aho tukiri inyuma tugashika ku yindi ntambwe, hanyuma abari hasi nabo bakabandanya gushika ku yindi level. Ubona yuko mu karere natwe tukiri inyuma, turabiye mu bikorwa ndetse turabiye n'indirimbo ziba zigenda zisohoka n'ukungene zigenda zivuzwa aha na hariya. Bamwe bagashigikira ati burya aba DJ nibo badufukamye mu nda, ariko abandi nabo bakavuga bati n'umudiho mubi, n'umudiho utariho tugenda dusohora. Ariko uko biri kose nuko iyo abaririmbyi bonyene hagati ubwabo bafatanye mu nda bashobora gushika hanini kandi heza hashoboka. Romantic Sound rero ije kuba ihurizo canke ije kuba inzira irashe, target yo nyayo ishobora gushitsa music y'u Burundi ku rundi rwego. Uku gufadikanya ariko kandi bikagenda bigaragaza uburyo music yacu igiye kuba music regional, ikaba kandi music international. Nizeye ko twabanye neza rero, ni gusangiza ino video yanyu kandi yacu. Ibihe vyiza rero, mugire aho muba mubahwe, mubandanya mubana natwe ku makuru yaha na hariya nkuko vyama. Share ndetse una comment nge ahepfo ugira ico uvuze kuri ino Romantic Sound igiye gusohoka na Gahwane. Mugire aho muba